nuko rero ibintu byari bimeze kw'ishengero Gurugal riri mu Kanyosha komine ya Muha mu gisagara ca Bujumbura. Aho ni mu gihe hariko hategurwa igikorane mpuzamakungu gitegekanijwe mu kwezi kw'indwi ku magerekerezo ya 12 gushika ku igenekerezo rya 14. Ni igikorane kizobera ku kibuga aho bita kwa Sebatusi mu Kanyosha. Ni igikorane cy'ubutumwa bwiza kiriko gitegurwa n'amashengero atandukanye. Pastor Jean Bosco Nzisabira aratwiganira intumbero y'uyu mubonano bagize. Nkuko mwabibonye twazindukanye n'abarongozi b'amashengero atandukanye akorera hano mu gisagara ca Bujumbura cyane cyane muri aka karere ka Muha. Intumbero y'uyu mubonano w'uyu munsi kwari ugutanguza urugendo rw'ivugabutumwa, amasengesho no gusengera abantu. Ni igikorwa dutegura kuzokora mu kwezi kw'indwi kuva itariki 12 gushika itariki 14 hano nyene ku Kizingwe aho benshi bita kwa Sebatutsi. Ni tuzoba turi mu gikorane cagutse kizoba kiriko kirakoreshwa n'umukozi w'Imana ava mu gihugu ca Korea y'Epfo nkuko mubona kwishusho hano yitwa Jin Sang-won. N'umukozi w'Imana afise umuhamagaro wo ubutumwa bwiza, ariko kandi Imana yahaye ingabire zitandukanye zo gusengera abantu, abagwaye, ababoshwe n'impwemu mbi, kubizera ko hari impwemu mbi kandi nivyo. Uwo amaze gukoreshwa n'Imana mu bibanza bitandukanye mu bihugu bitandukanye, kandi no ngaha aramaze kuhakorera inyigisho z'abarongozi n'ibikorane vyagutse habi Bujumbura, mu Kayanza, Inyanzarake. Yagiye arakurikirwa n'ibitangaza mu buryo budasanzwe. None rero agarutse muri iki gihugu kugira ngo afatikanye n'ishengero ry'i Burundi kubwira abantu ubutumwa bwiza, ariko kandi no gusengera abantu. Ibikorane birakoreka, ariko kandi ijambo ry'Imana ntirishira uburyohe kandi ryama ari ryiza. Ntitwovuga ngo abantu baramenye Imana, bararangije kumenya Imana. Imana tuyimenya ku munsi ku munsi, ariko kandi hariho abantu bakeneye kumenya Imana gusumba. Hariho abantu bakeneye kugendererwa n'Imana. Buri muntu wese arakeneye kugendererwa n'Imana, kandi ubuzima bw'umuntu nk'uko umubiri ukeneye kurya niko n'impwemu zacu zikeneye kugaburirwa. Kugabura rero bivana n'umutetsi. Nkuko mubizi hari umutetsi ashobora guteka indya zikaryoha neza, zikamota neza, ni ingabire. Nico umukozi w'Imana Jin Sang-won aje gukora. Imana yamugiriye neza, imuha ubuntu. N'umutetsi mwiza w'ijambo ry'Imana, kandi Imana yamuhaye ingabire mu buryo budasanzwe arizo azokoresha muri iki gikorane. Igikorane kizoba mu kwezi, turi mu kwezi kwa 4. Ngo ntimuzindutse cyane. Oya, ntabwo tuzindutse kubera ko ni igikorwa kizoba cagutse, kandi twifuza ko gishika ku bantu benshi bashoboka, haba mu gisagara no hanze y'igisagara. Nico gituma dutanguye hagisigaye nk'amezi 2 gutyoye kugira ngo dufate umwanya wo kukimenyekanisha, umuntu wese ahari amenye ko hari igikorwa kiriko kirakoreka mu gisagara. Ariko kandi kugira ngo igikorwa kinini nk'iki gishobore gukorwa, hariho ibiba bikeneye gutegurwa. Abakozi b'Imana bagomba kwitegura kugira ngo n'integuro z'uru rubanza rwagutse nazo nyene zigende neza. Twabitanguye uyu munsi rero kugira ngo twese amashengero tuje hamwe, dushire ibikoresho hamwe, tuvyegeranye, ivyo tudafise turonke umwanya wo kubikora kugira ngo igikorane kizoba kimeze neza. Ko twabivuze igihe twariko turugurura n'abakozi b'Imana benshi, ishengero rya Beloved Church ryagiye imbere mu nteguro, ariko mu gukora igikorane n'amashengero yose nkuko mwabibonye, amashengero yose yarahari kandi bose bazoba bari mu nteguro y'ico gikorane. Muri rusange rero kizoba ari igikorane gikozwe n'amashengero rukristo ari muri iki gisagara ca Bujumbura. Nkuko twabibonye uyu munsi twari kumwe n'amashengero ya baba 200, ariko niturangirije aho n'ayandi mashengero yose yifuza kubana natwe muri ico gikorane azoba arimwo. Ndagomba mbwira abarundi ati Burundi urasubiye kugendererwa n'Imana.
Bujumbura urasubiye kugendererwa n'Imana. Yemwe abanyotewe ubutumwa bwiza, yemwe abarorereye umukiza n'igihe cyanyu cyo kugendererwa n'Imana. Yewe Kanyosha Muha nagira ndababwire ngo muragenderewe, ntihaze hagire usigara muhira, ugwaye, ugwaje, uwamugaye, umaze igihe atumva, ufise ubumuga bw'amaso, n'igihe cawe cyo kwakira igitangaza c'Imana. Mbere yuko rero tubandanya, twashimye kubanza kubacishirizamwo kano karirimbo kaba abaririmbye. Donatien Mpawenayo Batazira Somali nawe arongoye ihuriro ry'abakozi b'Imana muri komine ya Muha ati mu nyuma y'iki gikorane umusaruro uzoba mwinshi cyane kuko kizoba giteguwe ku buhinga buhambaye. Beloved Church ni shengero rimwe mu mashengero ari hano muri komine ya Muha aha muri zone Kanyosha, kandi subwa mbere dukorana rigira kabiri twarakoranye mu mwaka wa 2019 turategura igikorane ciza hano mu karere k'iwacu, bamaze kudutera kama yuko ari ikindi gikorane nico gituma twabitavye kugira ngo dufashanye kugitegura. Mbega ko mwagiye novuga mu Rwanda rumwe muna ari kintu gishasha nk'abakozi b'Imana bo muri komine Muha mugeze na muco gikorane. Muri iki gikorane twifuza abantu benshi bakizwa, bakira agakiza, bakira umwami Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwabo, bagaheba ibyaha bitandukanye. Niwo cyane cyane mwimbo dukeneye muri iki gikorane. Muri no komine ya Muha iki gikorane twifuza ko kico bicambere, ariko ibindi bikorane bibaze kuba binini ni ca Beloved Church nyene cabaye muri uwo mwaka twavuze. Ibisigaye biza ari bikorane bisa nuko biri hagati na hagati. Iki bikorane rege tuma twagishizemo ingufu nuko umukozi w'Imana tumuzi, na tari hano turamaze kumukurikirana tukaja mu bikorane karakoresha mu gihugu hagati za Nyanzarake no za Kayanza. Nico gituma rero twagiriye amabakwe yo gusura kucakira hano, arico gituma dutegerezwa kukibamwo tugakishamo ingufu nyinshi. Mwimbo twiteze abantu benshi bazokizwa kandi bazoza mu mashengero yacu muri aka karere hakaboneka amahoro, abantu bameze neza, abantu bakiriye agakiza, abantu bakamenya ijambo ry'Imana, kuko naho biruko hari abantu benshi bataja mu masengero usanga bakiri mu bintazi. Kandi umwimbo wundi dukeneye nuko twabonye ari umukozi w'Imana
Imana imukoresha ibitangaza bikomeye. Abantu benshi bagwaye indwara zitandukanye, bamugaye ubumuga butandukanye, twaragiye tubona bakira. Cyo gituma rero twivaza yuko no muri iki gikorane kandi tuvyize yuko abafise abantu bafise ubumuga butandukanye n'indwara zitandukanye bo bazana, turazi neza ko Imana izobakiza.